Hello my supporters, welcome again. Welcome again. Karibu cyane muri episode ikurikira. Episode ikurikira ya muri Bujumbura tour. Iyi ni episode igira 11. Yani episode igira 11, noneho episode igira kabiri muri Gasekebuye. Muri quartier ya Gasekebuye. Like you see, Gasekebuye n'agatangaza. Gasekebuye ni quartier y'agatangaza biteye ubwoba. Gasekebuye ni quartier yubatse by'akarorero, kubera ko nagiye yuko ahantu nta mukene usanga muri no quartier. Biragoye nta mukene usanga muri no quartier is here for rich people and leaders. Burundian leaders. Ni ahantu uzosanga haba umukire n'umutegetsi bonyene, no usanga babarizwa mu quartier ya Gasekebuye. Like you see, iyi quartier nahereye ahantu hatarahatanje kugira muzogene murabona itandukaniro riri hagati y'ikaritiye ya Gasekebuye n'ayandi makaritiye mwagiye murabona cyangwa se tuzonabona mu episode ari imbere ya karitiye ya Gasekebuye. Karitiye ya Gasekebuye nagiye impamvu bayitwa Gasekebuye. Impamvu bayitwa Gasekebuye abenshi twabimenye, twarabyumvishe yuko ari kubera ko ahantu hari inzu zisangiye forme, usibye uretse na forme ahubwo n'ahantu hari inzu zisakaye kumwe. Iyo forme rero zisakayemo niyo bitwa Gasekebuye. Iyo forme zisakayemo nubona inzu yubatse nk'uko. So mbere yo kuvuga ko ari etage, uzobanza kuvuga yuko ari etage ya Gasekebuye. Inzu ziba zubatse zisakaye hejuru, zifite ukuntu zigenda zikagira umugongo. Like you see, iyo haruguru n'iri imbere uza gusanga ari ibintu bisa. Usanga ari ibintu bisa. You see, noneho look this house. Oh my god, inzu nziza. Izo turi kubyibonera twese. Ni inzu nziza bigaragara utobesha umuntu. Noneho iyi nzu njye naratinye no kuyikamera, kubera ko inzu nayo ubwayo ifite kamera. Ni inzu ubwayo ifite kamera imbere n'inyuma, ari nayo mpamvu ushobora gusanga ari iy'umutegetsi runaka. Ugasanga ntibigenze neza. Reba ahantu Gasekebuye ihanamiye, iriya n'iyindi quartier mpiga Bujumbura twakumenga izo tugeze ahantu henshi. Ariya hose negerezwa kuhagera kugira Bujumbura uko navyiyemeje tuyizunguruke tuyimara. Iyi nzu ifise amakamera aho gupangu burya rero kamera ziteye ubwoba papa. Kamera de sécurité. Hari kamera de sécurité, ari nayo mpamvu nahaca kijeshi ningana cece buhoro. Ndarengana buhoro kubera ko iyo ucubyumva gusa urabona ahantu turi. Impamvu navuze yuko tuba twahereye mu ntango y'iyi quartier, hari inzu zikanganye. Like you see, inzu nziza, ariko urabona yuko ibarabara ryaho ritari irya danje, n'irya barabara ryitwa ngo n'amakariyeri. nta kaburimbi irahagera, ariko kubona yuko donc icyo nicyo bitwa urbanisation. Urabona yuko ari inzu nziza ziteye igomwe, ariko ziri ahantu kure. Donc ahantu uvuga ati ntakazi. Ziri ahantu kure y'icyo gisagara. Ziri kure y'icyo gisagara, kubera ko
gatoya uza gusanga hirya no hino ari mu misozi ya si uza gusanga hirya no hino ari mu misozi. Oh my god, urabona yuko ari ahantu bariko baragura igisagara no kahita iko barayagura, ababosi batera bagwira, abategetsi batera bagwira. Ari nayo mpamvu ubona ahantu ariko harubakwa ubu nta kaburimbi irahagera, ariko urabona yuko havayo imiduga izinje papa, havayo imiduga izinje uvuga ko bariko baragura igisagara, ko baragura ino quartier ya Gasekebuye. Sobanura ko abandi babosi batera baboneka, abandi babosi batera bigaragaza, kubera ko icyo bibona donc iyi Gasekebuye ahantu ubwo yuko nariko ndava hejuru muri noro yayo, navuga ndava nko muri noro yaho hejuru hariya nyine hahandi ubona uri herera, handi ubona uri kure kuvuga ati hariya mbona menga niho gisigara coba giherera. Rero nariko ndamanuka imva ninjira rero muri Gasekebuye ya nyayo, ninjira Gasekebuye ya nyayo, Gasekebuye imwe wumva bavuga, imwe wumva bavuga no poor people live here. No. You cannot found him. Cannot found him. You see, so many. Oh my god, I'm doing it. This is extraordinary. This is so amazing. You see, ngamba nimanukiye muri Gasekebuye ya nyayo, ahantu hamanuka kubera ko ari mu kazi y'abategetsi. Nze murantunga umuntu mumbabarire, kubera ko murabona yuko video ukuntu ifatwa bifatwa nyine muri manière ari professionnel kabisa, reka mbivuge. It's not professional how I taking a video, because this neighborhood is very protected. It's very protected. Iyi quartier irarinze papa, iyi quartier irarinze kubera ko ibamo abategetsi benshi, biragoye yuko ugenda ufata video nyine kwa kundi n'amanyamu menshi uko ugenda tukabona uragize, ugenda tukabona ngaho ku muryango haba hariho abasiti abariho abasiti babacunze umutekano y'inzu. Donc rero no ku-exploringa kugira namwe mubibone exploringa kugira ndaherekane twerekane Gasekebuye twama twumva eske imeze gute. Nibaza ko bike mu biyigize umuntu agenda ayibona, nawe muragenda mubona Gasekebuye uko imeze, agenda mubona ukuntu imeze. You can tell me in comment how you see this neighborhood. Ushobora kumbwira ukuntu ubona iyi quartier, eske ko ari quartier y'abategetsi n'abakire, eske ukuntu igaragara, ukuntu iboneka, birakwiye kwitwa ko ari iy'abakire koko, birakwiye kwitwa ko ari iy'ababosi, cyangwa ni kwa gukabiriza kw'abarundi, cyangwa no gukaza kw'abarundi. Ibibazo tuba turi kubibona akantu ku kandi, iyi ni episode ya 11,
ariko igira episode ya kabiri mwino quartier ya Gasekebuye. I hope yuko ndizera yuko muri episode ikurikira iyi izoba ari episode ya gatatu muga igira episode ya 12 muri Bujumbura tuwa ya nibaze yuko iyi Gasekebuye neighborhood so ikoramo ama episode aya episode ari imbere ni ama episode yari très amazing so amazing kubera ko aha ni ya Gasekebuye imwe nyene novuga itari ya danje ya Gasekebuye itari ya danje none muzahombe next episodes next video I will show you what Gasekebuye neighborhood yeah turi kare Gasekebuye ya nya ukuntu ari ya danje n'igituma bayitwa uko njya ukuntu ari ya danje n'igituma bayitwa yuko ari iy'abakire ari iy'abakire n'abategetsi yeah. Yeah. Ewana niko rero tugitangira sasa. Niko bigitangira papa. Niko bigitangira kwira ko none ahantu biza kurangirira. Uraza kubona neza yuko ariho bigitangira. Cya uraza kubona neza kariho bigitangira kwira ko ivyo nararerekana cyangwa ivyo tutarabona nivyo vyinshi kandi navyo vyiza navyo rero bisigura Gasekebuye icari cyo ja inyubakwa the house the roads everything show how this neighborhood is the best is belong to rich people and it does. So that's why I say see the next videos and next episodes. Yeah. Goodbye.